N'amakuru yihuta agezweho tubazaniye amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu bihugu vy'akarere, muri Kongo, mu Rwanda, muri Tanzania. Mudukurikira muherereye irya nino mu ntara zigize igihugu cacu Burundi, intara ya Burunga, intara ya Butanyerera, intara ya Buhumuza, muri mu ntara ya Bujumbura n'intara ya Gitega. Mwese aho mudukurikirana muherereye turabahaye ikaze. Ingabo z'u Burundi zatinye kwinjira mu gisagara ca Uvira, ni nyuma yaho abagwanyi ba M23 batangaje ko basotse muri ico gisagara, ariko bikaba vyarabonetse ko abasotsemwo ari bakeyi cane, bo batari bo bafashe ico gisagara. Ni mu gihe abarundi na FARDC, FDNB, FDLR, Wazalendo, abagwanyi basanzwe bafise ihuriro rigwanya izo nyeshamba, bavuga ko batinye kugaruka mu gisagara ca Uvira kucinjiramwo, kuko ngo biraboneka ko abo bagwanyi izo nyeshamba za M23 zoba ziryamiye amajanja ziri muri ico gisagara, aho zitegerereje umwansi ashobora kugaruka muri ico gisagara. Inyuma yaho M23 batangaje ko basohotse muri ico gisagara, rero hategerejwe ko abarundi bo kwinjira muri ico gisagara, biranka. FARDC aho yari yahungiye vyaranse. Abari mu bice vya Karemi naho ni mu bumanuko bw'igisagara ca Uvira, biravugwa ko ingwano ariho zibandanirije. Bikongera bikavugwa ko kandi abasoda b'u Burundi batemaguje bagahunga igisagara ca Uvira bakaja mu Burundi, baciye baboneka bari mu Rumonge naho ni mu bumanuko bushira uburengero, nyine ubumanuko bw'uburengero, aho biri kuvugwa ko bashobora kujabuka mu mazi Tanganyika bakaja mu gihugu ca Kongo bagasubira kugwana, ariko baciye mu bindi bice bitafashwe n'abagwanyi ba M23. Ibi bintu biriko biraba ni mu gihe abarundi bariko barasaba ko ingabo zabo zitosubira muri Kongo, kandi ko nabariyo bandi bagomba gutaha. Inyamara hakavugwa umwuka mubi utari mwiza, ukutumvikana, ukunyinyurana gukomeye hagati mu bihangange. Muri ivyo bihangange harimwo n'umukuru w'igihugu, mbere kandi n'umugaba w'ingabo General Prime Niyongabo. Baravuga ko uko kurungika no kuba ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo batariko barahuza, kandi n'abandi ba generali bari inyuma ya Prime Niyongabo nabo bakaba babaza imvo abasoda babo baguma barungikwa muri Kongo kuja gupfirayo, abandi bakaba barabuze kungene batahuka, kandi n'amahera bivugwa ko yinjira yishuwe n'igihugu ca Kongo canke yarishwe n'igihugu ca Kongo, abasoda batayaronkaho bose, kandi ntiyinjire no mu kigega ca leta, ntanaje no mu kigega c'igisoda c'u Burundi. Ivyo rero bikaba vyarateje indyane zikomeye, akaba ari navyo vyatumye umukuru w'igihugu muri iyi ndwi yaratunganije inama zikomeye zibiri. Izo nama zatunganirijwe, imwe yari yahuza umushikiranganje wo kwivuna abansi mbere n'igisoda c'u Burundi, abagitwara mu nzego zose, muri discipline zose zigize igisirikari c'u Burundi canke imitwe yose igize igisoda c'u Burundi. Tunganije kandi inama yamuhuje n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano nyine atwara, ari naho ubwo bushikiranganji butwarirwamwo igipolisi c'u Burundi. Ivyo vyose, izo nama zikomeye zabaye, birerekana uko ngene hatari umwuka mwiza mu gisirikari ndetse no mu nzego z'igipolisi, mu nzego z'umutekano muri rusangi. Ukungene abanyagihugu bo mu ntara ya Butanyerera yahoze ari komine Kirundo
muri komine Bugabira na muri komine Kirundo na komine ahahoze ari komine Bugabira, ubu ni muri zone Bugabira. Abanyagihugu baho barategekwa kurara amarondo, abagabo, imisore, abafise inguvu bose barategekwa kurara amarondo. Ico woba ukora cose, abigisha, abarezi, abarimu bariko baridodomba basaba ko ivyayo marondo bobivanirwako. Ivyo vyose rero birerekana ukungene umwuka utari mwiza mu nzego z'umutekano, aho uguhuza no gufata ingingo ngo bayihurizeko vyerekana ukungene abo bagabo batariko barabihuza. Generali Prime Niyongabo we akaba yipfuza ko abasoda botaha bakava muri Kongo, ariko Varisito Ndayishimiye we akabandanya avuga ko abasoda boguma muri Kongo bakabandanya bayifasha FARDC, ngo kuko Varisito arafise ivyo yavuganye na Perezida wa Amerika Donald Trump, akongera akagira kandi ivyo yavuganye no mwami w'Ububirigi, agasubira akagira n'ivyo yumvikanye na Felix Antoine Tshisekedi atwaye igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ibi byose biriko biragenda biba vyibonekeza, bikaboneka ko hari ukutumvikana, kuba umwe ashaka ko ingabo zitaha undi akanka ko zitaha. Ingabo barungitse zanse kuja muri Uvira kuko ngo babona ko ari umutego ukomeye cane boba bari kuba bagiye kwita kuri Songoye, ngo mu gihe imigwano canke ingwano zosubira kwaduka ntibari kuronka ukungene bava muri ico gisagara, bivanye n'ukungene no kukivamwo mu ndwi yaheze bakivuyemwo bigoranye ko babona canke baronka inzira yo gucikiramwo, yo gutemagurizamwo kugira ngo bashike ku Tanganyika, bashike ku mato abajabukane abagarukana ngaha mu Burundi, abandi bakaba baraduganwe bajanwa Karemi. Ivyo vyose biriko biraba rero bikerekana ko Burundi bikomeye cane, umwanya ku mwanya hashobora kumvikana n'ibintu bidasanzwe, no gutembagazwa k'ubutegetsi navyo birashobora kuba. Bamwe bati Varisito Ndayishimiye ivyo bavuga ko atari karahuza na Prime Niyongabo n'ububeshi, ngo kuko ngo batariko barahuza ngo Varisito Ndayishimiye yokura Prime Niyongabo. Ni ingorane zikomeye cane ngaha mu Burundi. Varisito Ndayishimiye naho ari umukuru w'igihugu, biraboneka ko atabubasha afise bwo gukura bimwe mu bihangange bikomeye bitwaye igihugu canke biri mu mabanga. Vyaragiye vyibonekeza Varisito Ndayishimiye agafata ingingo bikanka. Mbere kandi si n'irya mbere yoba yabagerageje gukura Prime Niyongabo mu mabanga, ariko bikanka. Aho Ndakugarika yari umushikiranganji wa mbere, Varisito Ndayishimiye yarasohoye idekere ikura Prime Niyongabo mu kibanza cyo kuba umugaba mukuru w'ingabo, ariko Prime Niyongabo arakingirwa cane bikomeye na General Gervasi Ndirakobuca batazira Ndakugarika, yanga guterako umukono kuri iyo dekere, bica birasubira ibidubi, baca basubira mu biganiro, barasubira barihuza, Prime Niyongabo abandanya mu mabanga yiwe adakombowe. Ngo vyaboneka ko rero naho Varisito Ndayishimiye yari karamukura, ngo yari yatumwe n'umukenyezi wiwe Angelina Ndayishimiye, ari navyo vyatumye PM canke Premier Ministre, umushikiranganji wa mbere General Gervasi Ndirakobuca batazira Ndakugarika yaranse gutera umukono kuri iyo dekre, kuko yararaba akabona ko igihugu kigiye kuja mu kangaratete, bagiye kurushirizaho kugita mu manga, mu gihe Prime Niyongabo yari kubarekuye ikibanza co gutwara ingabo zari kuzoca zihabwa uwegukira Madame Angelina Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye.
ivyo rero nivyo uyu mugabo General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika vyatumye yanka ko Prime Niyongabo bavanwa muri ico kibanza, na cane cane ko burya iperereza Varisito Ndayishimiye aragira iperereza ryiwe ku giti ciwe nk'umukuru w'igihugu, hakaba kandi n'iperereza iperereza ry'Uburundi nyine, kandi nanone abo bagabo nabo b'ibihanganye bakomeye nabo bakaba bafise ababakorera iperereza ryabo ku giti cabo, bagahuza amakuru ava mu iperereza ry'igihugu muri service de renseignement bakabihuza, hama bagaca bamenya amakuru y'ibiriko biratera bija mbere. Ivyo vyose rero bikaboneka ko mu gihugu c'Uburundi n'akamaramaza no gutembagazwa k'ubutegetsi mwavyumva umwanya ku mwanya. Akarorero icabona n'uyu Reveriyano Ndikuriyo yiyonkoye mu nama nkenguzamateka, kikaja n'akarorero n'icabona c'uko inzu iriko irasha ngaha mu gihugu c'Uburundi, naho bashatse kunyegeza umwotsi ariko umwotsi wariyonekeje hanze, inzu iriko irasha. Inyuma y'uko uyu mukenguzamateka Colonel Reveriyano Ndikuriyo yiyonkora akegura, yari yahawe isumu, yari yarozwe. Uko kurogwa vyari vyagizwe nande? Vyari vyagizwemwo uruhara n'urugo rw'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, mbere na Varisito Ndayishimiye. Abo nibo nyene bayazana, nibo bateye ukuroga kwa Colonel Reveriyano Ndikuriyo, nibo batipfuza ko Reveriyano Ndikuriyo abandanya atwara umugambwe wa CNDD-FDD. Nyamara naho bakoze ivyo nyene, vyaciye vyibonekeza ubwo uyu Reveriyano Ndikuriyo yari muri Kenya i Nairobi mu bitaro vya Aga Khan, umwambasaderi aserukira Uburundi muri Kenya, umwana wiwe yagira yubakane n'umwana wa Ndayishimiye. Uwo mwambasaderi baramwankiye ko ashika kuraba aho Colonel Reveriyano Ndikuriyo yaragwariye mu bitaro. Ivyo vyaraciye vyerekana ko hari ugwikekwe, hari ukwikeka uyu mwambasaderi aserukira Uburundi muri Kenya ko yoba yatumwe n'umukuru w'igihugu canke na Angelina Ndayishimiye ko barangiza canke barangiriza uyu Reveriyano Ndikuriyo. Ivyo ngo vyaratumye uyu mwambasaderi umwambasaderi aserukira igihugu nawe bari nk'umukuru w'igihugu mw'ico gihugu nyene, aho uwutwara umugambwe utwaye igihugu, umugambwe wamutumye guserukira igihugu, aho adashobora gushikaho umugwayi w'umurundi agwariye bakamwankira. Ivyo hari amakuru anyegeje menshi cane vyabona ko abategetsi b'u Burundi, urugo rw'umukuru w'igihugu aribo bari baroze Colonel Reveriyano Ndikuriyo, akaba yarapfuye azize ishano yahawe. Kandi si irya mbere boba bavuzwe mu burozi, kuko n'umuhisi Petero Nkurunziza nibo bamuhaye. Varisito Ndayishimiye arabizi neza, vyaravuzwe. Bob Rugurika yarabishize mu matangazo yapiburiye mu nkuru yakoze, amatohoza yashize hanze y'ivyabona yarabivuze. Kandi no mu rukiko muri sentare bagiriza Bunyoni navyo barabinyegeje, ukungene umupfumu bitwa Sinzoha Emmanuel Ntikazohera w'Ikaruzi ari we yakoreshejwe mu kuja kuzana iryo shano mu gihugu kibanyi ca Tanzania, akoreshejwe na Varisito Ndayishimiye kumwe na General Alain Guillaume Bunyoni, kuko aribo yitegurira gufata ubutegetsi. Ivyo vyose amangetengete barayagirizanyije muri sentare, naho baciye babishira mu mwihwezo, ariko bimwe bimwe vyaragiye bija hanze. Varisito Ndayishimiye rero ntago yoja ngaho ngo avuge ko atari umurozi, ataroga.
yabikora kuko si irya mbere yoba abikoze, umuntu yubahutse kwica Sebarundi umuhisi Petero Nkurunziza n'ukungene abarundi bamwiyumvamwo, ivyo vyose navyo birerekana ko n'ubundi kuroga Reveriyano Ndikuriyo ari ikintu gitoto coroshe cane, bagomba kumwikiza bakamuvana mu nzira kugira ngo atazobandanya babera intambamyi mu gihe bazoba bagiye kwiyamamariza ikiringo kigira kabiri, na cane cane ko uyu Koloneli Reveriyano Ndikuriyo nawe ico kibanza aragishaka, arakirondera, yumva afise akayihayiyo canke inyota, ivyiyumviro vyo kuzotanga ikandidatire agaserukira umugambwe CNDD-FDD, akaba ari we aja kwiyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu c'Uburundi. Naho ivyo vyose rero biboneka ko hari ibinyegezwa vyinshi banyegeje muri ntare Rushatsi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.